Amahoro kuri mwebwe mwese mwahisemwo kudukurikira kaze muri ano makuru yaranze indwi dusozereye tukayahera kuri zimwe mu ngingo nkuru ziyagize. Ibihugu bihurikiye mu muryango wakomeza vyiyemeje guteza imbere urudandazwa mu korohereza abarukora kuronka ivyangombwa. Vyanasavye ko hojaho umugwi ujeje gutunganya ibiganiro mu ntumbero yo guhagarika intambara mu bihugu vya Sudani, Somalia no mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ukwiyandikishiriza kwitaba amatora yo mu mwaka uza byasozeranye n'umunsi wa 31 kwezi kw'icumi. Umugwi w'igihugu wigengujeje amatora seni ukaba wamenyesheje ko wabaye uranabangira gusaba zimwe mu mpapuro kubifuza kwitoza mu matora yo mu mwaka uza kugira uzotorwa zoheze atange ibisabwa mu nyuma. Mukanya muca mubikurikira mw'idonido ry'ano makuru. Dasubiye kubaramutsa. Ibihugu bihurikiye mu muryango wakomeza birasaba ko hojaho umugwi ujejwe gutunganya ibiganiro mu ntumbero yo guhagarika intambara mu bihugu vya Somalia, Sudani no mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusangi. Mwitangazo ryo gusozera inama igira 23 y'uwo muryango ryasomwe n'umunyamabanga mukuru inyuma y'inama yo mu mwiherero yahuje abakuru b'ibihugu bari bitavye iyo nama ku munsi wa gatanu. Yamenyesheje ko biyemeje guteza imbere urudandazwa mu korohereza abarukora kuronka visa. N'inkuru tubaza Jean-Marie Vianney Ndakumana. Muri iryo tangazo ryasomwe n'umunyamabanga mukuru wa Komesa Common Market for Eastern and Southern Africa mu rurimi rw'icongereza hasozerwa ibikorwa vy'inama igira 23 yahuje ibihugu birukiye muri uwo muryango. Chiereshe Mpundu Kapwepwe yamenyesheje ko abakuru b'ibihugu mu nama yo mu mwiherero yabahuje biyemeje guteza imbere urudandazwa muri uwo muryango mu korohereza abadandaza mu kuroswa visa. Recognize the importance of service sector. Abakuru b'ibihugu bahurikiye mu muryango wa Komesa baripfuza ko inzego zitandukanye zokomezwa mu ntumbero yo kugwiza umwimbu. Muri uwo mwiherero basavye ko abakora urudandazwa bokoroherezwa mu kazi kabo kugira urudandazwa rutera imbere mu muryango w'ibihugu bihurikiye muri Komesa. Ibyo fasha n'abanyagihugu kubaho neza. Ivyo biri mu bizonafasha kugwiza ubuzi ku bantu batari bake. Nico gituma abo bakuru b'ibihugu basavye ko abadandaza bose bava muri Komesa bokoroherezwa mu kuronka visa. Labor and services across the region, including visa requirements. Kubijanye n'intambara zimaze imisi zibera mu gihugu ca Sudani, abakuru b'ibihugu basavye imigwi igwana na leta ko botanguza vuba ibiganiro vyotuma iyo ntambara ihagarara. Komesa member states Turiyamirije ibikorwa byose by'ubugizi bwa nabi n'ububisha muri Sudani. Niyo mpamvu abakuru b'ibihugu basaba ko hoshigwaho umugwi wofasha ugashira imbere ibiganiro kugira ngo haboneke inyishu y'iyo mishamirano. To the conflict. Abakuru b'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Komesa bariyamiriza ibitero bikorwa n'umugwi wa El-Shabaab mu gihugu ca Somalia. Bakaba basavye ko ikiringo c'inzego ziri kugarukana amahoro muri ico gihugu zihurikiye muri ATMIS ko congerezwa. Strongly condemned all aspects of Al-Shabaab and emphasized. Turiyamirije dushimitse ibikorwa byose bikorwa n'umugwi Al-Shabaab kandi abakuru b'ibihugu barishimira ibikorwa birangurwa n'inzego ziri kugarukana amahoro muri ico gihugu ca Somalia. Niyo mpamvu abakuru b'ibihugu bitavye ino nama ya Komesa basavye ko ikiringo c'izo nzego zisanzwe zihurikiye muri ATMIS co kongerezwa gushika mu mpera z'uno mwaka wa 2024. Extending the mandate of ATMIS to the end of 2024. Abo bakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Komesa basavye kandi imigwi yitwaje ibigwanisho iguma ihungabanya umutekano mu buseruko bw'igihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ko bohagarika vuba iyo ntambara. Bakaba bamenyesheje ko hagiye kuzoshirwaho umugwi w'abahumure batandatu bo muri Komesa
bazofasha mu guhuza leta ya Kongo hamwe niyo migwi iriko iragwana. Ivyo ngo bikazotuma burere bumwe bumwe bwafashwe n'abagwanyi muri ico gihugu ca Kongo busubira mu minwe ya leta. Kuba Uburundi buri muri uwo muryango rero ngo buhungukira vyinshi nko mu bijanye n'urudandazwa runini ruca mu bihugu bigize uwo muryango, bivugwa na Artemon Nduwimana, umuhinga mu bijanye n'amashirahamwe mpuzabihugu. Asigura kandi ko Uburundi kuba muri uwo muryango kandi buharonkera ubuhinga n'uburyo mu bijanye n'urudandazwa aho inyungu ziba nyinshi. Kuba Uburundi buri muri uwo muryango nakamaro ntangere kuko urudandazwa rukora hagati y'ibihugu bya Afrika ibice binini cyane byo urudandazwa bica muri ako karere kagizwe n'ibihugu byakomeza. Iyindi nyungu Uburundi bukuramwo nuko Uburundi busanzwe buronka uburyo canke ubuhinga buvuye muri uwo muryango. Aha twotanga nk'akarorero aho uyu muryango wafashije Uburundi kukijanye nuko ibidandazwa bivuye mu bindi bihugu bica mu bihugu byinshi biza mu Burundi, aho ibyo bidandazwa biba bikingiye ku buryo bishobora gushika mu Burundi. Ikigo OBR gitoza amakori kikaca kironka umusaruro, ako n'akamaro gakomeye umuryango wakomeza wafashije. Uyu muryango waranafashije kandi ku kijanye no gushiraho ubuhinga bwa none bukora ku mipaka ku buryo ibidandazwa bishika neza ata fraude zibayemo. Naho Uburundi buri muri uyu muryango wakomeza, hariho intambamyi zituma Uburundi budashika ku ntumbero kugira ngo bushobore kuronka umusaruro hisunzwe yuko buri muri uwo muryango. Icambere umuntu yoshikiriza nuko urugero rw'ibyo dushora hanze n'ibyo dukura hanze ntirungana, bigatuma tudashobora kuronka turusho tuvuye mu byo twoshora hanze, bigaca bituzanira amafaranga y'agaciro nk'akarorero. Iyi ni ngorane ihari nuko mu karere Uburundi buherereyemo umutekano ntukwiye, bigatuma rwa rudandazwa ndengambibe ngo haciye rutagenda neza nko babwiza kugenda. Iyi ni ngorane ihari nuko mu Burundi urugezo rw'umuyaga nkuba canke urugezo rwo gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi ruracari hasi ugereranije n'ibihugu byinshi biri muri uwo muryango, bigatuma abanyamitahe boza n'imitahe mu Burundi batihutira kuzana imitahe mu Burundi kubera yuko iyo atamuyaga nkuba ukwiye uhari umwimbo murumva neza ko utokwiyongera. Amakuru yaranze indwi turayabandanya. Ibikorwa bijanye no kwiyandikishiriza kuzokwitabira amatora yo mu mwaka uza vyasozerewe kuwa 31 ukwezi kw'icumi. Ivyo bikorwa bikaba vyari vyatanguye kwigenekerezo rya 22 uko kwezi nyene. Umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe amatora Seni akaba yari yanamenyesheje ku munsi wa mbere mu nama y'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'abanyamigambwe yuko umugwi wabanje kubangira ku mpapuro zimwe zimwe zisabwa abazo kwitoza. Prosper Ntawugwamiye arongoye Seni akaba yamenyesheje ariko yuko uzotogwa azoheza akazirondera maze akabona kuzitanga. Twasabye kugira tworohereza n'abandi kubangira kuri bimwe bimwe, ariko amumve neza no kubangira sikuba ko bivamo. Twasabye ko twobangira mu bo bariko barazana amadosiye, ariko uzogira Imana agatogwa imbere ukaja mu mabanga ari umudepite canke azoba ari mu ya nama y'abajenama komine, azotegerezwa kugira dosiye nkuko amategeko abisaba. Ariko kugira ngo tworohereza n'abandi, hariho bimwe bimwe twabonye yuko bitoba ngombwa ko babitanga. Ivyo navyo cari nka kijya kivuga certificat de nationalité, singene mu kirundi no kivuga. Twabonye yuko umuntu afise ikarata karanga muntu yari yandikishije kumenya ko ari umwene gihugu w'umurundi, ubwo rupapuro go barukwiye. Hariho n'ikindi kijanye na gwa rupapuro basaba mu butungane, kubera bisabigwa hamwe abantu nabo bazoba bariko bararondera izo mpapuro ari benshi. Twabonye ko umwanya wava bana muto nakijya bita extrait du casier judiciaire, twavuze ko bobangira, ariko uwato akazokizana muri dossier. Iyo rero umaze gukuramo extrait du casier judiciaire uca mva yuko na attestation de bonne conduite VMRC itaba ikiri ngombwa. Rero ivyo mu mpapuro zasabwa zimwe zimwe kwira tworoshe abashoboka bose bifuza kuja mu higanwa ry'amatora yemirije bazoshore kuza. Twabasabye ko izo document barabangira ko
izo mpapuro nako barazibangira ko hama rero uzogira imana gatorwa muri dosi ko n'ubundi nizogiye muri dosi bishitse ariko tugasanga n'uwo yatowe afise nk'ingorane zo mu ubutungane n'ubutungane muri ico gihe urumva naho yoba yatowe byogorana ko asasa ibibazo byo mu butungane vyiwe bitarava mu nzira. Gushikana Uburundi mu nkino z'igikombe ca Afrika zo mu mwaka w'2027 niryo hangiro nyamukuru ry'umumenyereza mushasha w'umugwi w'umupira w'amaguru intamba mu rugamba. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru ku munsi wa gatatu, Patrick Sangwa menyesha ko hazokwama atumako abakinyi bose b'abarundi babishoboye mu mugwi nserukira gihugu atanumwe akumiriwe. Kuva nkiri muto menyereza nuzenya Rumuri Atletico hanyuma equipe nationale KD ndicegera cha Moses baransananiye nari mfite deja indoto yo kumenyereza umugwi nserukira gihugu. Menga ya peut-être 10 ans umuministre Jean-Jacques Nyirimigabo yigeze kumamagara ngo turagukeneye uze kudufasha muri nuvya muri equipe nationale. Hanyuma federation yaranse bifa. Ubu ikintu catumye nze nuko shise muri Maroc deja nabonye ko ariyo nuze atara nyinshi mu Burundi ni kuva kera. Ikindi naco ni yo reve yo kuja muri Nouvelle muri Coupe d'Afrique. Sinobabesha yuko muri CAN 2023 ndi muri Côte d'Ivoire arigiye j'avais envie de pleurer. Kuko ariyo ama équipe nationale yari muri CAN atarusha Nouvelle inamba mu rugamba. Iyo reve yo kuja muri CAN nico cambere kima forcé yuko nemera fata Nouvelle inamba mu rugamba. Igihe ya qualification ya CAN sinari ndiyo ariko ibintu twabonye sentiment twari dufise ndi mumenyereza ndababwira ikintu namaze kugira tour ya cyose mu bana ndi parmi abantu bemegwa muri province ya Liège. Mu bakuze ndi mumenyereza wenyene uva muri nozia muri Afrika amenyereza ku niveau ndio abandi bose n'abazungu gusa canke abarabu. Ubu mfite planning yo kuja muri Senegal kuko muri iyi myaka iburaya abakinyi baba muri Afrika benshi cyane bava muri Senegal. Ariyo ikintu bariko baragira kuvyerekeye nuzenya formation y'abana shaka kubona. Donc nari nyotewe kuza muri Afrika gufasha nuzenya Afrika na principalement u Burundi. Amakuru makuru yaranze indwi dusozereye naha duciye tuyagarukiriza. Ndabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, ndabifurije kubandanya muhimbagwa n'ibiganiro vyacu.